turi muri Star Times tukaba turi kumwe na Ronge Bizimana aho mumubonye ngaha aba ari ibintu byiza ibintu by'amapromosiyo yaje kutubwira ibintu by'amamac uno munsi reka tubaze tukuramutse ego murakomeye turakomeye nawe mwaraye neza naraye neza niwe neza bya vrai ego nabangira ni kubeza je n'amahoro ego muri Star Times muganira make muri Star Times tuganira amakuru y'inkino surtout ku banywanyi bacu hama tukaganira n'amafilme agezweho surtout mwabibonye muri iyo publicité je kuvuga hari abantu benshi bazi ishini yitwa Ganza TV. Ganza TV ni ishini igezweho igira traduction mu Kirundi, amashene ya novela, amafilme ya novela, amaseri ya novela ikayashyira mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Rero niko kantu ku mafilme nukuri abantu benshi bamaze kuyiraba ndabatumiriye n'abatarayiraba bacishe ko barabe kuri 103 kuri decoder DTT na 460 kuri decoder DTH. Decoder DTH ni rya decoder satellitaire. Ni Ganza TV yerekana amafilme ya novela na kung fu mu Kirundi no mu Kinyarwanda barasubiramo nka kujya kwa Star Swahili nukuri ni top. Hama ku banywanyi bakunda umupira murazi yuko turiko turerekana CAN iri kirabera muri Côte d'Ivoire kuri chaîne zitatu, chaîne yitwa Magic Sport na Sport Life, bientôt ngaha kuri BTV ibaza ko nabo nyene bagiye kwironka. Hama apa ibi bya CAN turafise Copa del Rey kuko bariko barabibona ngaha anya ni gice kigira 16e de finale. Iyo muri 16e de finale ni elimination directe. Murabona uno munsi turafise urukino ruza guhuza FC Barcelona na equipe yo mu cicaro ca gatatu yitwa Unión de Salamanca. Ni equipe itamenyerewe mbwa murazi ko na FC Barcelona itifashe neza muri iki gihe. Nitwovuga ngo irateye ubwoba cyane nako ka equipe uzona kayikuyemo aho ni kuri chaîne yitwa World Football. Iyo chaîne ya World Football iri muri bouquet ya classique kuba fise decoder DTT no kuri bouquet super kuba fise decoder satellitaire. Urwo rukino ruza kuba 2:30 mw'ijoro ruheze hacaba urukino rukomeye. Urukino rukomeye ruhuza umugwi w'ubwami, umugwi w'amateka menshi cyane uheruka gutahana igikombe ca Super Coupe d'Espagne. Umugwi wawo ndi tudakunda kuvuga amazina ni umugwi wa Real Madrid. Real Madrid yadusengeje ku munsi cyane gose wa Mungu. Byari byiza cyane naraye birata. Rero no munsi haza kuba urukino rwa Real Madrid biza guhura na Atletico Madrid nkuko yari yayisezereye mu gice ca kabiri gishirishanya nyuma muri Super Coupe d'Espagne. Reka tuze kuraba kuno munsi naho nyene iza kubikora nkuko yari yabikoze mu ndwi heze. Rero nagomba ntumirire abanywanyi ba Star Times baze kururaba kuri World Football. Ubwo ruza kuba isaha 4:30 ngaha mu Burundi. Nibaza ko ruzanaza guca ngaha kuri televiziyo yanyu BTV baraza kurucisha ko no kuvuga ko 2:30 hacako urukino rwa FC Barcelona, 4 hace kuko urukino rwa Real Madrid na Atletico Madrid. Rero nagomba ndabatumirira abanywanyi ba Star Times babandanye bagura amayinite yo ku munsi, yo ku ndwi na ku kwezi, kandi ndabamenyesha yuko ukwezi guheze ibiciro birashobora kuduga. Na promotion irashobora guheza. Rero abantu kugira umuntu yitekerere ifu kwagura amayinite menshi hanyuma akagura na promotion kugira abibandanye, kuko promotion aguze promotion bikabandanya aguma kuri ya prix ya kera. Rero ndabibatumiriye babandanye baryoherwa na Star Times. Ico ca kabiri. Ca gatatu naco turafise uno munsi demi finale ya Coppa Italiana.
n'urukino ruza guhuza Napoli na Fiorentina ziza gukinira kuri chaîne zizahura kuri chaîne ya Sport Arena iri muri Bouquet Classique nayo nyene naho nyene ni saa 3 y'ijoro ndabatumiriye naho nyene ntimutangwe Star Times kumibereka igumi baryohera ego cyane igumi baryohera ku bakunzi b'umupira nibaza yuko batazokumanirwa muri uku kwezi kose ukunda kuraba kuri televiziyo d'abord uraraba televiziyo cyangwa uraraba televiziyo gusa ukunda kuraba televiziyo telenovela telenovela ni chaîne ntibuka neza yerekana imiziki guma muri domaine ego nivyo nkunda TF6 ntabira France mécanique yowe ivyo nkunda yongeye kuyiraba rero nashika mu myanda za kurabira gira amahoro tubashimire cyane murakoze cyane kuba mwanyakiriye no hanyuma muze munyakira tuzokwakira misi yose murakoze